Amakuru ya mbere no kuvuga sinzi ko natangura kwivuga izina kwanza. Nshaka nyine ubimbarire kandi ubimbwire ndiko ndabibika kugira ngo ndabisangize abadukurikira kugira nama ndabikora. Je ni inkuru nziza Edi i Bubanza komine Mpanda. Mm. Ngo narungitse umudamu hanze yitwa Irakoze Dosiera Hehe. i Bubanza komine Mpanda. Wamurungitse hanze hehe? Arabia Ni Arabia Saudite. Mhm. Ryari? Wamurungitse wamurungitse ryari? akujya Rubenturo azuku akujya amezi ane agiye Rubenturo Tariki 23 z'uku kwa gatanu wakwije amezi ane. ane. Mm. Rero mu amezi ikibazo rero je mfise muri ane umuryango ntayo uraronka yagiye twafashe akadeni mu icyifuzo nyamukuru kwari ukugira ngo yishyurizwe amahera bidakunda bidashobokana n'umurezi kuko nta wifi amuha amusubize ku kigo hama asubire mu gihugu atume asafira bushasha. Ibyo byose wiyumvira ntibikunda ubidondaguye ngo asubire mu gihugu hanyuma asafire bushasha. Ibyo ntibibaho kuko ujya musafirishije yaramuguze kandi yamuguze amafaranga. Ahubwo mwebwe ibi iyo bishitse nza mumenya ukuntu mubigenza, mugende kuri bijya bigo byarungitse uyu muntu kandi mugende mutariko murafyina, hanyuma mubabwire ko mubabaze umuntu wanyu nimba atarahembwa bamusabire ahembwe, canke nimba adafise telefone bayimusabire kuko niwe babuza kubaha telefone. Muba bavuze ngo bamutahane mu Burundi ngo yongere asafire, ivyo ntivyumvikana. Bo ni ukuvuga telefone bo akimubwira yuko umushahara ko yagiye ata telefone yakise amubwira ko umushahara wa mbere azomukura ko telefone yarayimuhaye gusa yabaye kimuhemba nyene yakuye yamubwiye ngo ndayiguza yagusa bimubwira uko nyene. Mhm. No hama rero jewe minsi ya mbere agishikayo yaraturondeye telefone yayinaguja. Mu kwezi kwa mbere twarabonye nka audio gatanu nko Mm. mu kwezi nyene turabona audio gatanu. Yego. Ivyo birangiye asha ntivyasubiriye ndavuga ati mbe basha umuntu wacu yarapfuye bimeze gute kubera ko abavyeyi biwe aribo ba databukwe n'abatama n'abatamakazi. Mm. Ndagwa hirya no hino niho rero nandika message Mm. y'agatelefone gatoya. Mm. Mbo mu nyuma ndatelefona saa sita y'ijoro numva aranyitavye navuga ati mbe irya message nakwandikiye urayibona? Arambwira ngo yo nararyohewe cane ngo narayibonye. Mbo mu nyuma rero cane ndashira 5,000 nayacitaye tudatavugana muri iyo nzira ndamubaze neza ndavuga none hari ikibazo nyabaki ngo je n'ukuri ngo ivyo nkora ngo ntabishima ngo burya ngo aguma ambwira ngo agomba kubisubiza ngo mu gihugu. Mu minsi rero ya mbere ndikanga ndavuga ati turagowe deni ry'abandi ubugira ugaruke mu gihugu kweri. Ngo ukwezi kwa mbere pi kwa kabiri pi kwa gatatu pi burya mu kwa kabiri turatera induru niho yamubwira ati tubarungikira amahera je nundeke umva yamwishura ngo namureke. Burya niho rero nyamba yaramaramaye aca araja kugira arungike aca arungika kuri MoneyGram arungika kode itabaho. Burya tumaze kuja muri ville twagiye muri ville gatatu turasohoza vyanka turamutelefona umugore turamubwira ati amahera yarase gusohoka oje ni mundeke mwana navyo nzosubira kurungika. Uno musi tariki 29 niho namutelefoni aca ambwira ngo ya kabiri n'ayandi y'amezi abiri ntazorungika. Nca ndamwandikira ku gatelefone gatoya kandi karameze yaramperanye ndamubwira ngo wowe rero tugira turorere uburyo kugarukana kuko ntiwovunikira ubusa
amezi abiri y'ubwa mbere ntiyahembwe n'ayandi abiri y'ubwa kabiri aza kubwira ko atazoyaguha none wumva woca umukora uri gukorera iki none rero namwishuye uburyo jewe n'umutwe ndabura icyo mfata n'icyo ndeka niko guca hirya no hino kubo bajanye ca bampa inomero yawe rero mbona kukurondera none nta handi hantu je ku busanzwe ntibahera iwanje barabanza oya je bagataba. sinahereye Mhm, mhm. sinahereye iwawe Mm. ubu ntabwo nakubwiye ko nagiye kuri uwo mama Samiya niwe afise ikigo ngaho muri miruware ntabyo ndamusigurira numvise, kugira ngo ntabyo numvise, wabimbwiye nange ryari, wabimbwiye ryari. igihe ntabwo gutelefona ubwa mbere ukamubwira ngo manze ndakubangire bijya byose wambwiye ubwa mbere ubwirizwa kubisubiramo ubwa kabiri kuko hajya sinariko ndafata amajwi. sawa rero nivyo rivyo niko ndagusubiramwo yuko nagiyeyo mu kigi wiwe ndabimubwira aravuga ati ngira telefona numva mugabo ibyo bamwishe nabyo numvise cyane ati ngo we nishake widubwire kuko bitubwiye ngo aha biraheze we nk'ubu ndakurungikira audio namurungikiye canke nk'inyishu yanyishyura ugwa mu mazi womengo siwe yanamurungitse none ko utazimpaye ndagerageza kumusiga utazimpaye ubwo n'urusaku y'izindi ndazikurungikira oya wari kuzimpa imbere y'igihe ibyo n'urusaku ku busanzwe zirungika ubu nyene. mbanze nkupere ndazirungike Ibyo uvuga n'ibyo akwishura kandi yakosafishije umuntu ubwirizwa kubirungika tukabyumva ukabyumvisha abantu ubu ngaho uriko uramubeshera. bayaza nk'ubu unye ndi redi ndiko ndakubwira ko ngana nabikurungikira none umva vyoca vyizana muri telefone ndabifise Ibintu byose uvuga ngaha kenshi uba wabiteguye kandi ukabyerekana kuko biba nivyo bimenyetso. Aba bantu eh barahakana iyo uvuze ibintu nk'ibyo kiretse werekanye ibimenyetso nk'ibyo. Nimutubwire birungike rero kwanza katubirungike s'il-vous-plaît byihuse ndabishyira mu kiganiro byumvikana mugabo ntutere. Inshuti zanje bakunzi bankurikira burya rero abantu basafirisha n'ukuri barahemukira abantu bose. Urumva nk'uyu yaramusafirishije aramugezayo ari muri Arabiya ntarahembwa none agira twumvishe amaudio amwishyura kumbura aramurungikira ati gute umuntu wanje gute ngo nivyo amwishyura umenga se wamusafirishije je nama nibariza akabazo gusa none bano bantu mu by'ukuri tutabeshanye bano bantu dufatiye ku bintu bakora baribaza ko leta ishobora kubona bino bintu hama ikababaza ibyo bariko barakora canke nyine baramaze kwizera neza yuko ata muntu ashobora kubakorako eh? baramaze kutwifatira neza barazi neza ko ata muntu ashobora kubakorako naduhe izo ntuze twumve mu by'ukuri ukuntu byifashe nibyo nshaka jewe nta kindi nuko je ntibinantungura ndabizi. Murabona nk'ubu kubera ko bataba bagize bamenye gukoresha umwanya neza batwara umwanya munini cyane abantu tuganira bisaba kwihangana gufasha aba bantu n'ukuri nk'ibi abamaze kubikora imbere y'igihe ariko mugabo ntaba yabikoze kandi ibi ni ibintu biba bikenewe ko bikorwa. So, reka rero tubanze guhagarika kwanza iyi video nama nkibura mwebwe mutabaza iyo ugomba kurungika ibyo bintu byose bikenewe urabirungika urumva nko ushobora gufata ubundi mwanya rero kandi hari ibindi bintu biri imbere yawe ngo nce ndabijamwo ubwo ni ukuvuga ngo turabirenganye reka tubirengane ntacyo reka tubirengane nta kibazo reka tubirengane ibyo ntaco ayo majwi ko yafise ufa ko mama babizanye hakiri kare tukabyumviriza mugabo urumva utabizanye biboneka yuko nyine uba utabyitayeho canke ni ntuze nkeya sinzi uko nabivuga nuko nimero yawe nayo ibibonekanye ubu nyene urumva mbere ababaye mu gusuka mwarabaje ikibazo mu ikibazo cyari cyo canke mu mupfa kwisokera mu kagenda iyo resi yabahaye ni yagute urayinyereka warayinyeretse ndakubwiye ati nuku inyereke waruvuze mwarabaje ikibazo none mboba byansamara gusohoka mwarabaje ikibazo mu ikibazo cyari cyo canke mu mupfa kwisokera mu kagenda iyo resi yabahaye ni yagute urayinyereka warayinyeretse ndakubwiye ati nuku inyereke waruvuze waciye yimwereka acavuga ngo
ndakubwira ikintu kimwe ntunkeneye kuvyerekeye ayo mahera ukuntu bayarungitse kuri ayo mahera n'ukuri sinzi ico nobafasha je urabona ko bose naramuvugishije aca arama ibintu yacishije ko arama amakode yose ndabarungikira yarabimpaye urabona ko nabikurungika urambaza ngo ibi n'ibiki ndavuga ati nziragishije ko amahera yanyu nimwaja kurukiritira amahera mwerekane ibi ngibi urondera umuntu umwe muri bane graba mwiza murutire mumwereke abibafashemo nahandi je nunda kuwa kazi kuwa mbere gushika kuwa kane mwiriwe hama ako bari batanguye kurungika nako warungika ariko kodi imwe ni imwe rero urumva nta gihinduka uko batanguye kurungika biciye ku nomero y'umudamu nako wewe wandungikiye kode ni imwe ninde yakubwiye ko je mvugana n'amabuja wiwe ninde yakubwiye ko mvugana n'amabuja kandi reka kunkankamira je sindi umugore wawe urabizi ivyo ndi umugore wawe ntabwo ntunze unkankamira nkandi je nakubwiye ko mvugana n'amabuja wiwe nibyo nakubwiye nabwo je mvugana nabo kuri option wabo telefone amabuja we nije mvugana nabo nimba ari mama yene ariko aragutesha umutwe agusaba amafaranga nawe ugashaka kunyicura uko ushaka ubwo rero mama yene agende hariya yishuze mwarabazi ikibazo mboba byansamara gusohoka mwarabazi ikibazo mumva ikibazo cyari cyo canke mu mupfa kwisokera mu kagere uweresi yabahaye ntiyagute urayinyereka warayinyerese ndakubwiye ati nuku inyereke waruvuze none uyu muntu ninde reka avuga bino bintu yashaka ngo waruvutse uyu mugore ariko aravuga ibi ninde uwo onye rero niwo afise ikigo aha muri miruwari niwo bashikirako yitwa nde izina ryiwe rero niryo ntamenye ndanditse ko bamasa nayiwanje uraza ndagutohorera kuko ni inyungu ziwanje ni inyungu zanje muze murambabarisha abandi twararusha ikibazo ufise wewe ni kimwe ubwo umutelefona ukambwira umugore wawe afise ibibazo umugore wawe afise ibibazo je nkaterefona kuri ofisi nkabivuga kuko umugore wawe atofata inimero zanje akanyandikira akambwira wowe ukumvugisha ivyo wowe umbwira simba nshaka ko ari wowe ubimbwira umugore wawe anyandikire message anduhikiye na audio na zibiri zijya audio ni preve kuri ofisi bacabona neza na neza ko ndiko ndamukurikira ko afise ico kibazo bakatumufasha ariko wowe umbwira ibi umugore wawe tumuronka ku telefone umugore wawe tumwandikiye twebwe ntatuvugisha none ushaka tubigenze gute nabwira umugore wawe tuvugishe wenyene iki kibazo none we akikubwira wamwishuye gute aho naramwishuye audio nuko itaruguruka namubwiye nti wowe umaze kubona turi muri bire twongeye kuza inshuro igera kabiri ngo tujye gusohoza amahera ubu naho baratevye turanabibona ndaca mu nzira zitandukanye ndagura amayinite y'ubwoko butandukanye cyamana none undabire n'ubu twongeye gutaha dutahira ubusa kandi umbayo ndakubwira nimba ubona ko je mfite uruhara umugore wawe afite ibibazo hariya je nkabikurikirana wowe ukambwira ko nabifitemo uruhara ngira rero icyo ushaka gukora ugushikeko nusubire no kunyandikira fata uwo mugambi ushaka gukora nusubire no kumvugisha kandi ikindi nta kuntu wofata ukamubwira ngo naturungikira amahera akaca yarungika mu marundi kandi agaca afata agaca ashiramwo kode zitabaho ukanga no kunayasohoza mbega wewe wobisigura gute ko umuntu ashobora guhembwa amahera y'amezi abiri agahembwa 800 ku kwezi ibyo niko mwabigishije niko abandi bariko barayatora bitumeze neza hama ibintu aho bigeze ndabona ko ari ukwitora ubutungane kubera ko nta kuntu wewe uvugana n'umubosi akoresha umudamu wanje ukanga kuduha inimero yiwe kandi tubona ko umudamu wanje bitariko biragenda neza kubera ko ufatirwa ata mwanya uronka wo kumusigurira ibyo wo kumubwira yuko ariko amufata nabi tubona nk'umengo twaca ku bandi abantu tukareka kukugora rero ndavyumvise kandi n'abandi baravyumvise none uyu mudame uvuze ko utamuzi izina iryo kosa rya mbere ubwiza ko umuzi ukagerageza ukamumenya ikindi rya kabiri zamubazana amafoto mu mafotore tubashire ngaha tuberekane uranyumva ikigo ugezeho ukagifotora cyo ukagifata video ukakizana ngaha kugira ntazajye n'undi muntu azongera kugicamo ngo areke arasafira ivyo vyose ntavyo wakoze
rero muze mubikore hanyuma n'abandi baze babikore, ibyo ni byo bintu bifasha. None umuntu yagusafishije umuntu, ibi bintu abikwishyura bije gute ariwe yamusafirishije kandi atariko arahemba? aho rero je narumiwe ndaheba ndamubwira ngo avumama basize uwundi umubosi wiwe kuko avuga ngo arafise uwundi umubosi wiwe, nibarize uwundi umubosi wiwe yaratse kuziye. Ikindi cya kabiri, none mwebwe iyo abakozi bagiye hariya gukora ntibabakurikirana ngo bamenye ko bahembwe n'uko batahembwe? watinya ivyonye utagiye kuvyibariza. Mm. none twebwe niba twari dusanzwe dufise kinakomeye ni uko tutanavugana n'umudamu ngo atubwire kimwe ku kindi ko ibintu biriko biragenda. Mm. rero nabo twari no gushaka tukanabihoza kuko twaba tuvugana n'umudamu akatubwira ati bimeze uku biza bigenda uku, nawe ntawe ifu yigera aronka. Ikibazo rero hagiye yakubwiye ngo shaka kuvugana n'umudamu wawe, wari guca umwishyura ati umudamu nta telefone aronka, umusabire telefone, none mubariye. ivyonye Mm. audio sinzi ko yoba yagushikiriye rimwe namubwiye ati none wowe umaze kubona umurunginda ati unsabye nimero ziwe ndaziguhaye uramwandikiye ntagusubije, nuca ubona ko afise ikibazo ca wifi kubera iki muca hirya no hino ntimubibwire umubosi amukoresha ati burya turamuha wifi avugana n'umuryango, yaca agaruka atera induru jewe ngo ndamubwire ngo abavugishe, kumbe nanje systeme yo kugira tuvugane n'umudamu ngura amayinite ya 15 agirane nkamurondera saa sita y'ijoro cyangwa saa 10 z'ubucagucagu. Mm. Yego Urumva ko uyu muntu si mwiza, abantu bacaho basafira mukomeze muhace, ariko mwami ko muca muri ntuzenya kabisa muri udahera, ibi bintu birababaje cyane rwose ni ukuri. Reka rero muterere muri miruwari. ego muterere muri miriwari, reka turabe. Je ndandikira inabuja, wavuze ngo inabuja umwandikisha kuboroka. Je urumva napfuye kumwandikira ngo hayi mu cyongereza, Mm. mbo acara na nimero yanje kubera yari nageze kwirungira muri fotokopi kugira ngo bacisheko amahera, aca arambloka kuko nararunga izindi mesaje zitatu ziri mu cyarabu zisumbana zanditse mu kirundi ca ndazihindura zihinduka mu cyarabu, zagiye ko bimwe ntiyasubiye kuzishura ca ndabona ko yambroze. gusa iyo hayi yagiye ko bizibiri aca arambipa, umudamu ndamutelefone aca arambwira ngo yambwiye ko wamurondeye ngo wasubiye kumuronda ngo azoca amufunga. Ibyo bintu birakomeye. Subiramo twumve. ngo jewe nsubiye kubipa nyinabuja wiwe ngo uwo nyinabuja ngo azoca afunga umudamu wanje, abimbwira nyene ico gihe mba ndiko ndamutelefona. Waciye umwishyura ngo iki? Umudamu wanje Mm. navuze ati ibyo bintu birakomeye kubera ko dukoresha kuyaga byihuta kubera ko amayinite ahera mu mwanya nk'ay'ibihumbi 5 nta n'umunota uhera. Ariko abantu munkurikiye ngaha muvyumvirize mwumve ubu bugome bw'aba bantu. Murazi yuko umuntu ari muri Arabiya udashaka kumutelefona kuri normali, ariko aba ntibemera gufasha kugira ngo aronke telefone, uyu mugabo wiwe agaca muri telefona kuri normali, ariko urumva ubu bugome kweri. Jewe sindigera mpamagara umuntu kuri normali muri iyi minsi kubera ndazi ko bihenda cyane. Aha rero babwirizwa kugira inguvu, uwo mwe murungika abantu mukaronka uburyo muvugana n'abantu banyu vraiment. Normali amayinite uhamagaye hanze agenda gusumba ikigendajuru. Ibi ni ibintu bakwiriye no kuri gukemura. Inabuja sinakubona mu telefone, ubu wampaye nimero sinabibona namwandikira nta kintu bakora, ahubwo n'umudamu wawe urondera amamega umubwire, urumva amamega uko kuntu uhamagara normali nyine uko mubigenza, si amamega n'amayinite umubwire. Ni byiza kumubwira, ndaza kubikubwira inyuma y'ikiganiro, urumva. Reka jewe kino kiganiro ndagisangize abantu hanyuma mbe urafise fotokopi ya pasiporo yiwe? aya gusa kubera ko nakaranga muri ngo ni amfisi Navuze pasiporo igitabo cy'inzira. aya nayo mfisi Uranegirije bwiza ko uyifise. Okay, sawa rero reka tugeze ngaha, ariko
ibi ni ibintu bibabaje Mm. cyane rwose, neza ko n'abadukurikiye barabona ko ibi bintu biteye isoni. Urumva gusafirisha umuntu ntahembwe, ntafise telefone, ariko ngaha ibi bintu bisaba ko bibwirizwa guhagarara ku bisanzwe. Mm. Reka ndaje tuce tuvugana, nkubwire ukuntu uvugana na madame wawe, kumbure Mm. bose turabe uko byogenda mugabo. Murabona ko izi ofisi zitabitaho mu by'ukuri. Ikindi cya kabiri, reka ndikikubwira ari nacyo cya nyuma gikomeye, wewe uba Mm. hehe, ubahe? Emba ibubanza ku Muzinda, Ubu ubanza komine ukagenda Mpanda. ukipakiza ukagenda mu buterere, umaze kugendayo kangahe? Ubuterere nagiyeyo rimwe kubera ko naciye mbona nimero yiwe, uwo munsi mba yanyemerera yuko nzora ndamwibutsa, nawe ambwira nije ndamubisha cyangwa upira ko wanaciye. Ibi biroroshe rero, nama nababwiye ku busanzwe, we nta kuntu umuntu uba wamuhaye umuntu wawe, wamuhaye umugore wawe Mm. amujana muri Arabiya, Mm. genda uhatenere uvuga ati sindahava utampaye umuntu wanje, urabe ko atamuguha. Yego urafise ukuntu bamurondera. Mwe muragenda ukigumira Yeah. ububanza, ndabivugira ngaha kuri live, ukigumira ububanza ukaza wandika ubu message wongera utelefona. Ivyo abamwandikira n'amutelefona ni benshi. Hajya mfasha abo bana Mm. bawe ukagenda ubajanye mugasaza hajya mukaryamaho, burya yogenda atamuhamagaye n'amafaranga akagerageza akaza. Mm. Mm? Gusa niko nacaye tubaza ngo Stone Post cyako Umva, wewe azoca kwereka uwo boss, mm. azoca kwereka uwo boss, azoca kwereka uwo boss, kuko urumva je ikintu biye nkora cyambere nakugira inama, zinduka nejo ufate abana Mm. bawe bose, ndiko ndivuga ndi live mu kiganiro, abana bawe bose, abana bawe bose ejo ubapakire ubajane hajya uvuga ati bagaburire ntibagire ibyo barya, nyina wabo urazi wamurungitse, hanyuma uzura yuko utava bikemutse, atavyo gufyina birimwo, ko mugenda mufyina erega barya ntacyo mupfana, bajya barakoze akazi, banjije amafaranga, barahejeje. Mm. eh Ibindi ndabikubwira inyuma y'ikiganiro. Reka nsezere abantu badukurikiye ngaha, Mm. murumva ukuntu kino kigo ari abagome. Umukozi ntashobora kuronka telefone ngo ahamagare amambega, ngo ahamagare canke wifi ngo ahamagare umugabo agiye ku kigo cyamurungitse ngo bashaka ngo aribo bavugana aho kumusabira na wifi. Amafaranga murumva nuko atarayaronka, none we ayo mafaranga bataguha bavuga ko bayakwima kubera iki? Amakode n'ibiki? Kuvuga kiri ku mumabuja wiwe ntashoboka, amubwira amenya yuko atazomuhemba, amenya akabimubwira, rero twe None tukagerageza guca kuri abo ivyo bintu amubwiye amenya ko atazomuhemba aca akora iki wewe? Niyo kwezi barabara. amenyereye kuko ni mushasha, umva umuntu w'amezi ane ntaba My aramenya friend, reka gutunganya. nakubwiza ukuri, reka ndaje inbox, Mm. nshuti zanje munkurikira, Mm. Sawa. reka wewe nureke nibwira abantu bankurikira. Iyo ubonye nyokobuje Sawa. ataguhemba, si wowe tega we banza unume nibwirira abantu bariko barandaba. Iyo ubonye nyokobuje ataguhemba, iyo ubonye nyokobuje ataguhemba, ataguha amafaranga, atakugira, wewe icyo ukora sohoka, toroka, genda, ihereza ibarabara, kandi ibindi bizobera imbere. Polisi gufate uvuga ati ntibampemba, maze amezi ane ntibarampemba, bamubaza yaguhembye, hanyuma herekane, muhamagane mu Burundi bavuge ko utarahemba. Ikintu gice gikurikira, baca bamusaba itike y'indege wenyene, bonyene barimwisabira agaca kuri itike y'indege, ntusubirayo ugaca utaha. Mwe muragenda mukaguma mu nzu mukigira abamarayika. Ibaze nk'umuntu usanga atarya, ubu narabigishije ubwenge, iyo utarya fata isafuriya ukubite ingoma, ukome induru, wigire umusazi. Baratinya abantu b'ababanyi kumva ivyo bintu, canke baca bahamagara polisi, uriko urakoma induru nyinshi cane, baca bahamagara igipolisi kigaca kiza, ugaca ukibwira ko utararya wishwe n'inzara, baca bakugaburira. Mwe muragenda mu nzu mukaba intama. Hariho uwo nabonye araba kamera bagateka kamera hafi ya firigo, akagenda kuri firigo gutora akantu, nakavideo nabonye yereka kina akantu mu bwoko abaho, aho kugira ngo atore arye agaca abona ya kamera agaca asubizayo. Kamera irakubuza kurya, yo kurega he ko wariye? Hari umuntu aba atarya? Ngo bazanye kamera kugira ngo nturye? Mwe nimwe mwigira ibyo mwigira rimwe na rimwe. Ibi byo kurya byo bihari bijye. Kamera, kamera ni iki?
nta kimaze ntimuze muratinya kamera kuko nashaka kukurega ngo warariye kuri ofisi abivuze bashatse kugutora ubwo nyene ntashobora kuvuga ngo warariye ntimuze mutinye hanyuma abonye ataguhemba atakugaburira ihereza ibarabara sohoka ku nguvu wiruke mw'ibarabara ukome induru ugomba uba uri hehe nturi ugutabara murakoze